Ijambo dusangira uno munsi nkuko nabibwiye abo mu gitondo uko Imana izodushoboza tuzogenda turiraba mu buryo butandukanye buvyerekeye. Ndashaka ko tuganira ku bijanye n'umusaraba. Umusaraba rero umusaraba uragutse, twovuga ko vyinshi bitandukanye, kandi uko Imana izodushoboza nkuko mbivuze tuzogenda turaba ibindi bice bitandukanye bigize umusaraba. Ariko muri uyu mwanya ndashaka duhere kuraba umusaraba nk'ikimenyamenya, apana ikimenyetso, ikimenyamenya, the proof. Ikimenyetso umengo ni sinye, umengo ni ikimenyamenya c'urukundo. So iki nico nshaka yuko turabirako nk'urufatiro twovuga ko kubijanye n'umusaraba. Umusaraba ni ikimenyamenya c'urukundo. Ubonye umusaraba bikwiye kukwereka, bikwiye kukwemeza urukundo. Yesu ashimwe cyane, amen. Umusaraba usobanurwa mu buryo butandukanye. Umusaraba uvugwa mu buryo butandukanye, turabizi. Bamwe barayambara nk'amashapure, abandi bakayambara ari amasheneti, abandi bakagira amaboucle d'oreille. Umusaraba uriho, turawubona kenshi. Umusaraba abantu barawitatuje ko umusaraba na umusaraba uzwi nk'ikimenyetso cy'abitwa yuko ari abakristo. Biraho nk'ikimenyetso, abantu babuzi gusa yuko ari ikintu kiraho nk'ikimenyetso cy'abantu bitwa yuko ari abakristo. Babonye umusaraba baca bati ngo aba ni abakristo. Ariko kandi hariho n'abandi umusaraba bawuzi ko ari urupfu. Umusaraba bawubona ku mpanda. Babonye umusaraba baca bati aha ni sans foyer sans permanence, tunaenda kure mpanda. Uko niko abantu bazi. Ariko hari ukungene abantu batazi vy'ukuri insobanuro y'umusaraba mu buryo bwago, mu buryo bw'ibwina, mu gutahura ico umusaraba usobanura. Ntanguye kuvuga ku bijanye n'ukungene umusaraba wabonwaga mu gihe ca kera, mu gihe ca Yesu. Ubundi umusaraba cari igihano abaroma bazanye, gihanwa umuntu wa wundi bavuga yuko icaha ciwe, igihano gikwiriye ni igihano ca nyuma kibi. Uwo muntu bacaga bamubamba. Umuntu yabaga yumva yuko uyu ivyo yakoze nta kindi gihano twumva yuko twomuha, nta nubwo twomwica bisanzwe, bacaga bamushira ku musaraba. Ahandi ugiye kuraba mu baheburayo, plutôt mu bisirayeli, usubiye inyuma cyane mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, kuri bo umusaraba cari kuba ikivume. Ahantu babonaga umusaraba babonaga umuvumo. Kubera iki? Kuko mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe Imana yari yabwiye abisirayeli ngo ikizoba kimanitswe cyose ku giti kizoba ari kivume. Rero ku bisirayeli umusaraba bawubonaga nk'umuvumo kuri bo. Ariko kandi umusaraba wabonekaga mu bantu yuko iki ni ikintu kiri indésirable, cyangwa n'umuntu ari indésirable, ntitumushaka muri societe. Uyu n'umuntu yo bumvaga yuko yabaduhiye, yagize iki, bati uyu nukumushira ku musaraba. Umusaraba kumva yuko ari ikintu nyene kidafite ikibanza mu bantu. Ariko rero tugerageje kuraba mbega ku Mana hoho umusaraba wari ufise iyihe ntumbero? Kuko ndazi yuko turiko turaraba cyangwa turiko turasoma Bibiliya, twese tujya
tujya kubona umusaraba aho dutangura kuwubona tuwubonera muri Nouveau Testament. Niho abantu babona, niho abantu baca bibaza yuko ivy'umusaraba bitangurana na Nouveau Testament. Ariko kandi dukwiye kumenya yuko umusaraba wari uri mu vyumviro vy'Imana kuva mbere hose. Niyo mpamvu dukwiye kurondera kumenya mbega ku Mana hoho umusaraba ufise iyihe nsobanuro. Umusaraba ushaka kuvuga iki ku Mana? Niyihe ntumbero y'Imana kubijanye n'umusaraba? Umusaraba ni substitution. Umusaraba ni gufata ikintu ukagisimbuza ikindi. Uku niko ku Mana umusaraba usobanura, aho ikintu runaka cari gifise ico kiri, cari gifise agaciro karyo, cari gifise ico kimerita, ariko ico kintu kigahindurirwa ikibanza, mu kibanza caco hakaza ikindi. Abantu baravye amafilme ya Indiana Jones barazi ukungene Indiana Jones, Professeur Indiana Jones agenda akarondera ibintu nyene archéologique, akarondera donc hari ahantu yisangaga nk'ubu agashika ahantu agasanga hariho pièce runaka y'agaciro, ariko iyo pièce iteretse ahantu bakaba bazi yuko kugira ngo uyikureho hariho amapiège acha yideclencha ico kintu kivuyeko. So we nk'umuprofesseur akagerageza kuraba ico kintu agaca yimagina n'ubuhe buremere gifise, akiyumvira kuri espace ico kintu cokipa, hanyuma akagerageza kurondera ibintu aza gushira muri ico kibanza kugira ngo bikunde akureko ca kindi. Ivyo rero asanze bihuye neza n'uburemere bwa ca kindi, amapiège ntiyashoboraga kwideclencha, agaca agenda atwaye yihenze gatoya, yewe n'amagarama, ibintu bigaca biparangana. So ico nshaka kuvuga niki nuko hari ikintu kiri ahantu, ico kintu kigakurwako, hakazi kindi muri ico kibanza kiza kokipa vya bindi vya ca kindi ca mbere. Iki nico gicapo cy'umusaraba. Niyo mpamvu dukwiye kumenya yuko iyo twiyumvira ku musaraba nk'uko Bibiri bivuga, umusaraba wari udukwiriye twebwe, wari utwerekeye twebwe. Umusaraba niwo twebwe twameritaga. Umusaraba nta kindi wari ugamije ku Mana keretse umwana w'umuntu, ariko kandi uwo musaraba uriho kugira ngo uduhindurira ibintu, nk'uko ijambo ry'Imana ubwaryo rivuga ngo yariguze intama ziwe, yafashe ikibanza c'intama ziwe kugira ngo intama ziwe zozo ziba amahoro, zigende zitekanye, zidashobora gukogwako n'ico umwansi yashakaga yuko kizishikira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, amen. So reka turabe n'ikihe gicapo c'umusaraba, cyangwa n'ikihe gicapo c'umusaraba dufatiye ku bimazi. Icambere nuko dukwiye kumenya turavye mu ntango ya vyose yuko Imana niyo yatanguye gutanga ikimazi kubw'umwana w'umuntu. Imana niyo yatanguye gutanga ikimazi kubw'umwana w'umuntu. Tugiye kuraba mw'itanguriro igice ca 3 uhere ku murongo wa 3 ukageza ku murongo wa 8, turasimba turabe no ku murongo wa 21. Muri iyi mirongo itanguriro igice ca 3 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8 nta vyinshi ndi buvuge, ariko ngaha Adamu na Eva bamaze kugeragezwa na Satani, bamaze kugeragezwa n'umurwanizi, hama bakarya kuri ca camwa, bajya kuri ca camwa nk'uko Imana yari yabibabujije, maze bamaze kukirya ko haba ikintu runaka. Ico kintu nuko aba bantu ngo amaso y'abaruguruka babona bambaye amenya, bambaye ubusa. Ugiye kuraba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, icyari kibatwikiriye, icyo bari bambaye bwari ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bubavuye ko batangura kubona ibintu ugutandukanye nuko babibonaga. Icyari ari ikintu
kitari ikibazo gihinduka ikibazo muri uwo mwanya, kuko ubwiza bw'Imana kuri bo bwari impuzu, bwari umwambaro, bwari ikintu bashobora kwipresenta imbere y'Imana atakibazo na kimwe bagize. Ariko nyuma yo gucumura, ubwo bwiza bubavuye ko, icyaje kuba ni uko bisanze ari amenya. Ikiza gukurikira ni uko baca binyegeza. Ariko icyo bo baciye bakora, baciye bajya kudandikanya amababi, bidandikanyiriza utubabi, barafata amababi bakuye ku mashami ku bitegwa bitandukanye, barafata barabidandikanya, bikoreramwo impuzu, bakora ibishobora gutwikira ubwambure bwabo. Munyumve neza, icyatumaga atakibazo bagira bahagaze imbere y'Imana bwari ubwiza bw'Imana bambaye, bubatwikiriye, bubapfutse. Hama ubwo bwiza bw'Imana bubavuye ko, ilfo yuko barondera ikintu kiza gutwikira ubwo bwiza cyangwa ubwo bwambure bwabo. Mu yindi mvugo, bakwiye kurondera ikintu kiza gusimbura cya kindi bari bambaye gituma bashobora guhagarara imbere y'Imana. Icyo rero bagiye kurondera barakigerageje, baracambaye, ariko igihe bumvise presence y'Imana baciye basubira kandi kwinyegeza. Iki kintu tucumve neza, icyo bakoze kiza gusimbura icyo batakaje, icyo nicyo iyo substitution, nicyo kize gusimbura icyari kihari. Icyo bakoze still ntabwo kibahaye ubushizi bw'amanga bw'uko bashobora guhagarara bagahangara presence y'Imana. Bapfuye kuyumva gusa, basubiye kandi kwinyegeza, kandi mu buryo bugaragara n'amaso bafutse ubwambure. Ni kihe kibazo gihari? So Imana irababaje ati, ni kiki kiba gitumye mugira ubwoba mukinyegeza? Ntireka reka turi gusa. Muri gusa gute ko mwambaye? Ntimwambaye ivyatsi, ntimwidandikanyirije impuzu, ntimwashize ko na kositime niki, ntimwakuze ivyo mwari mukwiye gukora kugira ngo museruke mwemerwe. Mbega abantu bababonye ntibabona yuko vy'ukuri murikwije? Ni ikihe kibazo gitumye muvuga ngo ntimwambaye? Nuko ico abantu babona yuko gikwiriye siko kizokwama gikwiriye mu nyonga z'Imana. Naha rero ku murongo wa 21 ni Imana yentervenye. Rero ni Imana yentervenye kuri uyu murongo wa 21, avuga ngo Imana yoyo niyo yarondereye Adamu na Eva uwundi mwambaro utandukanye n'uwo bo bari birondereye. Uyu mwambaro, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifata urusato, urusato rw'igikoko, rw'igitungwa, nirwo Imana ikuyemo umwambaro bambara. Nshaka yuko mubona aka kantu, kuko naha dutangura kubona umusaraba mu buryo bugaragara. Siko kugira ngo urusato rw'igikoko ruboneke, icyo gikoko gikwiye kuba cyabazwe. Siko biri, gikwiye kuba cyabazwe. So icyo Imana ikoze, ni Imana ntabwo ari bo bagiye kurondera igikoko baza kubaga kugira ngo bambare, kugira ngo bitwikire. No, ni Imana ibikoze. Ni igiki ikoze Imana? Ifashe ku bitungwa, iraje irakibaze. Mu kukibaga hariho amaraso asesetse, hanyuma ikuye kurwo rusato nirwo ibambitse kugira ngo cette fois-ci bapfuke ubwambure bwabo. Ijambo ry'Imana rikatubwira yuko amaraso nayo azana justification, azana gutsindanishirizwa mu buzima bwacu. Ayo maraso niyo yatumye abari bakwiye gupfa badapfa, kubera yuko hari icyapfuye mu gishingo cyabo. Icya kabiri, bambitswe urusato. Uru rusato ndaza kuvuga hariya kubijanye n'umwambaro, ariko igicapo cy'umwambaro muri Bibiliya ni ibikorwa vyo kugororoka. So ibikorwa vyabo bagerageje gukora kugira ngo bapfuke ubwambure bwabo, nivyabakundiye yuko bahangara ukubaho kw'Imana, bahangara presence y'Imana,
bahagaze ku byo bo bagerageje gukora mu gupfuka ubwambure bwabo. Vyasavye yuko Imana ariyo ibambika, ibatwikira, ibatwikiza iki? Ibatwikiza urusato rwa ca gikoko camenya amaraso pour leur justification. Ico gikoko camenya amaraso kubwo gutsindanishirizwa kwabo, nico kibahaye n'umwambaro. Uwo mwambaro Bibiliya iwita ukugororoka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya itwereka yuko iyo tuvuga ku bijyanye n'ibikorwa, tuvuga ku bijyanye no kugororoka. Ibikorwa vyacu ni ukugoroka kwacu, igikorwa cy'Imana ni ukugoroka kw'Imana. Rero ukugoroka abantu bahawe ni ukugoroka Imana ibahaye, ariko uku kugoroka Imana ibahaye igukuye mu gitungwa kiri innocent, sico cyacumuye, sico cyameritaga gupfa. Iki niho hambere tubona umusaraba, aho hari icyafashe ikibanza cy'abari bari sanse gupfa kugira ngo abari gupfa bagende badapfuye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So ikimazi kiriho kubwiye mpamvu dutahura iki kintu. Imana yacu ni Imana igororotse. Kuko ari Imana igororotse, ihembera umuntu wese ivyo yakoze mu buryo bugororotse. Nimba ingero y'icyaha ari urupfu, mu yindi mvugo uwacumuye akwiye gupfa, kuko ni Imana igororotse. Ariko kandi iyo Mana igororotse ari umucamanza agororotse, aca urubanza uko rwari ruri. Iyo Mana nyene ni Imana nyir'ubuntu, ni Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Iyo Mana yuzuye imbabazi n'urukundo iraza igaca urubanza yuko uwacumuye akwiye gupfa, ariko Imana igaca itegura ikimazi kiza gusimbura wa muntu kugira ngo gifate ikibanza ciwe. Uwo muntu ntabagipfa kuko hari icyo Imana yashize mu kibanza ciwe, akaba aricyo cikorera igihano ciwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki nico Imana yakoze. Rero turabe gatoya ukugororoka kuvuye mu bikorwa by'umuntu n'ukugororoka kuva ku Mana. Okay? Ukugororoka dufatiye ku karoro twari tumaze kubona ka Adamu na Eva, ukugororoka kwabo, ibikorwa byabo, ukurondera kwipfuka ubwambure kwabo, ntabwo vyabahaye ubushizi bw'amanga bwo guhagarara imbere y'Imana ngo bahangare kubaho kwayo. Barinyegeje. Icyo Imana yabakoreye coco cyatumye bashobora no kumva omwe ivyo Imana iri kwiravuga ku bijanye nabo, kuko ni naho ni Imana yanavuze ku bijanye niki n'undi azoza. Azoza aje kuheraheza vyose kugira ngo icyo umwansi yitegaga gihinduka ubusa. Yesu ashimwe cyane. So dukiye kubona yuko ukugoroka kuva ku Mana niko konyene gushobora gutuma umuntu ahagarara imbere y'Imana adatsinzwe. Dufatiye mu karorero juste gakurikira gatoya mu gice ca 4 c'igitabo cy'itanguriro, inkuru ya Kayini na Abeli. Aba n'abana babiri bavukana. Aba bana babiri bavukana bose bariyumviriye ku Mana. Bose baravuze ati reka tugende twipresente imbere y'Imana. Kayini mu kwitegura kujya kwipresenta imbere y'Imana aragerageje gukora, arakoze ibishoboka vyose, arakoresheje inkomezi ziwe, arondeye vyiza bivuye mu nkomezi ziwe, aba ari vyo aza gupresenta imbere y'Imana. Avuga ati Imana, wabonye ivyo ndakuzaniye, ibi bintu birampesha jewe uburenganzira bwo kugutumbera kandi n'ubushizi bw'amanga bwo kwemerwa na wewe. Imana ntiyamwemera. Imana iranka kumwakira uwo muntu yagerageje mu buryo bwose, akagerageza gukora, akazana ibivuye mu performance yiwe imbere y'Imana, ariko Imana biranka, ntiyamwakira. Murumuna wiwe wewe avuga ati yumviriza, nta kintu na kimwe jewe nshobora gukora gishobora kumpa kwemerwa na wewe, ariko kimwe conzi niki,
kuko ntashobora kwemerwa nawe biciye mu byo jewe nkora. Mu yindi mvugo ndi deja condamné, ariko ko ndi condamné ndazi ikintu kimwe Imana yemera, nuko ikiri innocent kirashobora gufata ikibanza cya jewe ndi condamné, maze ico kikikorera condamnation yanje, hanyuma jewe nkaronka innocence yacu. Abeli afata mu bitungwa arabizana, abitanga kw'ikimazi, arabishikana mu buryo bwo gutanga ikimazi ku gicaniro, mu buryo bwo gusesa amaraso, araza present imbere y'Imana ico ciki innocent kitari kiri sanse gupfa. Avuga ati iki basi kibe ikimenyetso cy'uko jewe mfiriye muri iki, ariko kandi iki kibayeho kibereyeho muri jewe, mu buryo nshobora guhagarara imbere yawe atari kubwa innocence yanje, ariko kubwa innocence y'iki kintu. Ivyo bituma Imana yemera Abeli. Kubera iki? Kuko Abeli yatahuye iki cyiyumviro cy'Imana cyuko ikiduhagarika imbere y'Imana ntikiva muri twebwe, ivy'iwacu bizokwama imisi yose bigaragara yuko bidakwiriye imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Naho Imana yoyo ikora nico cyonyene kiduhesha guhagarara tudatsinzwe. So nshaka yuko mubona iki kintu, uwahagaze ku kugororoka kwiwe yahereje mu kwica uwahagaze yizigira ubuntu bw'Imana. Aka kantu naguma ndakiyumvirako ikihe kibazo uyu mutipe Kayini afise. Ariko reka ndababwire, iki ni kibazo twese dufise. Igihe cyose duhagaze ku ma performance yacu twigereranya n'abandi bantu, turaba ukungene turi beza par rapport y'ivyo twashoboye gukora neza kurusha abandi bantu. Ariko kubijanye n'Imana, ama performance yacu azokwama imisi yose ari hasi, nazo kwigera shika kuri standard y'Imana. Imbere y'abantu ndashobora kugaragara yuko ndagahebuza mu gukora neza ibintu, ndagahebuza mu kwifata neza, ndagahebuza mu ngeso nziza, ariko ivyo imbere y'Imana ntibizokwigera na gatoya bishika ku rugezo aho Imana ishaka yuko nshika. Ndiyo mpamvu kuko twigereranya n'abantu, hari igihe tuca twumva yuko turaba hatari, igihe tubonye yuko twarushije abandi, igihe tubona yuko abandi baturushije, tugaca twumva mu mitima yacu biranse, tugaca tugira jalousie, tugaca tugira urwango, tugaca dutangura gusanga ubwacu ntituciyemera. Yewe reka ndababwire, Kayini kwica Abeli ntabwo ari ikibazo cy'ibimazi vyemewe n'ibitemewe, ni ikibazo cyo kutiyemera, ni ikibazo cyo kumva yuko ko ntakwiriye n'uyu naveho. Reka ndababwiza ukuri, urabona intambara turimo mw'isi, ibi bibazo turimo mw'isi, aho ubona abantu bakora ikibi ukibaza impamvu bagikora, nimba ari abantu bazima cyangwa atari bazima ukakibura, nuko abantu ukuri nuko batiyemera, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Iyo bari kuba ari abantu bari confiant nico barico, nibogiriye nabundi muntu. Ikibazo niki nuko bati bon, reka ndamukureho bana kazima na jewe simeze neza. Iki nico cyari kibazo cy'uyu mutipe. Ariko kandi Abeli we yamenye yuko nk'uko n'abandi badakwiriye na jewe sinkwiriye, igishobora gusa kuma kuba umuntu numva yuko nuzuye ni Imana yo yakoze, apa nico jewe nakoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. N'ibi bica bidufasha kugira gute n'imiburi kwigira ku bandi ico bariko barakora neza, hako twumva yuko bakwiye kuvaho kugira ngo twumve yuko dutekanye kuko badahari. Ikindi kintu nibandanyirizaho narindi kubijanye n'ibimazi n'ivy'umusaraba. Ikindi kintu nuko ugiye kuraba abantu bose bagendanye n'Imana mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, Aburahamu, Isaka, Yakobo, aba n'abantu ubuzima bwabo bwari ubuzima bugizwe n'ibicaniro n'ibimazi. Ubuzima bwabo bwose
bwari bugizwe n'ibicaniro n'ibimazi. Kubera iki? Kuko bari batahura yuko nubwo nitwa ngo ndi umukunzi w'Imana, nubwo nitwa yuko ndi mu ndagano n'Imana, nubwo nitwa yuko ari amasezerano y'Imana ku buzima bwanje, ibi vyose nta na kimwe kiva kuri ico jewe ndico canke ico jewe nshoboye. Ibi vyose bihagaze ku Mana. Niyo mpamvu nzokwama ndayegera fatiye ku maprincipe yayo, kuko ntakwiriye hariho ikintu gikwiye kumrepresenta kugira ngo jewe kuhagarara imbere yayo, mpagarara imbere yayo mfatiye kuri innocence y'ico kimazi. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu aba batipe twese twumva muri Bibiliya tukemera yuko bagendanye n'Imana, yuko bavugwa yuko bari abantu bo kwizera, bari bafise iyi mindset y'umusaraba muri bo. Yesu ashimwe cyane. Barumvaga yuko no, hariho ikindi kintu gikwiye gufata ikibanza canje kugira ngo jewe bikunde imigenderanire yanje n'Imana ishoboke. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yabwiye Mose ati, umviriza rero ndakubwire, genda ubwire abisirayeli bakwiye kuzokwama batanga ibimazi vya buri munsi, daily sacrifices. Uko umunsi utashe hariho ibimazi vyatangwaga kugira ngo bumve yuko n'uyu munsi ndonse ni kubw'iki kimazi, ntabwo ari kubwanje. Nari gupfa, hari icyapfuye kugira ngo jewe mbeho. Imana ati kandi uko ukwezi kuzosimburana n'ukundi batanga ibimazi vya buri kwezi. Imana ntiyagarukira kuri buri kwezi, avuga ati uko umwaka uzotaha aba ariko bazoja batanga ikimazi c'umwaka. Ico c'umwaka bacitaga ikimazi c'impongano. Avuga ati ibi bizokwame bigize ubuzima bwanyu mwebwe abantu bitwa yuko bari mu isezerano ryanje. Kubera iki? Kuko ibi bizokwama bibibutsa yuko kubaho kwanyu kugizwe n'ico jewe nkora ku bwanyu, apana ico mwebwe mukora ku bwanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye gutahura yuko gukora ibikorwa vyo kugororoka, ibikorwa vyacu vyiza twita yuko ari ibikorwa vyo kugororoka, ibikorwa bitunganye, ibikorwa vyemewe, ibingibi sivyo bituma duhagarara imbere y'Imana vy'ukuri twumva yuko turi amahoro hagati yacu n'Imana. Ibikorwa vyacu vyiza, ibikorwa vyacu vyo kugororoka, ibikorwa vyacu bitunganye sivyo biduhagarika imbere y'Imana tudatsindwa. Ndakunda cyane iri jambo riri muri Yesaya 64 umurongo wa 6. Yesaya 64 umurongo wa 6. Muri iyi mirongo ijambo ry'Imana avuga ngo twese turi nk'ibihumane, ukugororoka kwacu. Aha bavuze ngo ukugororoka kwacu kose. Ahandi bavuga ngo ibikorwa vyacu vyose vyo kugororoka bimeze nk'impuzu zanduye, impuzu z'uducocerwa, impuzu z'udushwambagara imbere y'Imana. Ngo tumeze nk'amashurwe akabiranye dukubebwa hirya no hino nk'umuyaga. Uku niko ivyo twebwe twibaza yuko biduhagarika imbere y'Imana tukemerwa bimeze. Uku ivyo twebwe dushobora gukora, abantu bakatwemera bakadukomera amashi, abantu bakavuga ati vy'ukuri uruwahatari imbere y'Imana ni nk'impuzu zanduye z'uducocerwa z'udushwambagara. So muri Zekariya igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Zekariya igice cya 5 cya 3 plutôt umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Nshaka ndabaha igicapo cy'ibiriko biraba muri iki gice. Okay? Zekariya uyu avugwa ngaha n'umuvugishwa. Uyu muvugishwa Imana imuvugishije ariko imweretse igicapo c'umuherezi mukuru Yosuwa. Bon, muri context aba n'abantu baje bava muri deportation, bavuye muri Babylone. Baraje barasubira kandi barubaka ingoro y'Imana yari yarasambuwe mu gihe cya Nebukadineza. Bamaze kuyubaka ibikorwa birasubira kandi biratangura, amashimwe abamashimwe mu nzu y'Imana, ubwoko bw'Abisirayeli basubira kandi kugira ivyizigiro. Muri ico gihe Imana yereka Zekariya iki gicapo. Zekariya abona Yosuwa umuherezi mukuru.
umuherezi mukuru ahagaze imbere y'igicaniro aho asanzwe arangurira ibikorwa vyiwe imbere y'Imana. Yosuwa Zekariya ariko aramwihweza akabona ibintu. Ubundi umuherezi mukuru n'abandi baherezi bari bafise imyambaro bambara igihe cyose bari imbere y'Imana, igihe cyose binjiye mu ngoro. Imyambaro bambaraga yabaga ari imyambaro yera, yameshwe neza, itunganyijwe neza, yewe yera, atana kantu na gatoya kirinzi bara. Keretse abaherezi bakuru bobo bacaga bashira hejuru y'uwo mwambaro ikindi kintu Imana yabaga yabasavye yuko bakora, bakambara n'ikindi gitambara bafunga mu mutwe. Ibi bintu vyabaga ari ibintu uravye biri propre, ibintu bimeze neza. Ivyo abantu bose bashoboraga kuraba umuherezi bakavuga ati vy'ukuri ari propre, arabereyewe, ameze neza, asha birakwiriye yuko yinjira muri presence y'Imana. Uko niko abantu bose bamubona. Ariko kandi ugarutse kwa Zekariya ariko araraba Yosuwa, akabona impande ya Yosuwa umuherezi mukuru hariho Satani. Satani ariko ararega Yosuwa. Satani ariko ararega iki Yosuwa? Satani ariko aravuga ibintu vyo Zekariya yabonye. Abona imyambaro Yosuwa yambaye, mu Kirundi bavuga ngo imyambaro y'ubuhoma, impuzu z'ubuhoma nizo yambaye. Mu bindi vugo vya bindi hariya impuzu zicafuye. Abona imyambaro y'ubuhoma. Rero Hezekiya ndiko ndiyumvira ni uyu mutipe yacanganyikiwe. Nabwiye abo mu gitondo ni sinzi yuko birabashikira wambaye amafime uri kuragenda hanyuma ukaraba ibintu ukamengo nturi kurabibona neza, ugacukura gutya amafime ukaraba neza ugasubira kandi ukaraba. Hari abandi bimaze gushikira muri kiriti ya kabiri, bimaze kubashikira namwe ugakura gutya ukaraba ugasubira kandi ukaraba. Ndiko ndavuga ni nibaza yuko Zekariya yari ko araraba ibintu ati ndi mu mpemu mbona Yoshua yambaye impuzu z'ubuhoma, mvuye mu mpemu nkamuraba nk'uko abandi bose mu Bisirayeli bamuraba bakamukomera amashi, yambaye impuzu zisharije. Ari muri cya kibanza nyene cyitwa ngo ni presence y'Imana, ari hahandi mu ngoro, ari impande ya cya gicaniro nyene. Ndamwihweje gutya n'amaso asanzwe mbona yambaye neza, aratunganye, ameze bien. Ariko ngerageje guhindura ndabesheje amaso yandi atarayo mu mubiri, Yosuwa yambaye impuzu z'ubuhoma. Satani akagira ijambo kuri Yosuwa akamurega. Kandi na Bibiliya bivuga neza, Satani ni umurezi wa bene data. Kandi iyo ariko ararega abafise ibintu bifadika ahagazeko, yewe na vya bindi abantu boba bariko barakoma amashi ngo arakwiriye, arabereye, ivyo ntibimukanga Satani. Kuko mu isi y'impemu uko ibintu biba bimeze birashobora kuba bitandukanye, kandi niko vyama biri kenshi bitandukanye nibi tubonesha amaso. Kubera iki? Kuko hari ivyo twege dukomera amashi mu isi y'impemu biriko biravumwa, hari ivyo twege tuvuma mu isi y'impemu biriko birakomerwa amashi. Yosuwa Zekariya aracanganyikirwa ibi nibiki. Ariko aho nyene Satani ariko aragiriza Yosuwa afatiye ku kungene mu buryo bw'impemu Yosuwa, mu buryo bw'umubiri Yosuwa ni nk'uko ndiko ndavuga ubutumwa ndi imbere yanyu ndi shosho, ariko mu buryo bw'impemu nanyagiwe nk'inkoko nyene yanyagiwe, ubwana bwafutse umunwa nubwo budahari, vyose vyacanganye. Muko murabibona Yosuwa ntacyo afise avuga. Aho nyene umumarayika w'Uhoraho ahagaze imbere yiwe acabwira Satani ati we funga kinywa toka kuri uyu ubona, uyu uri kuragiriza ufatiye ku bintu bifadika, uyu ni igishirira cokowe gikugwa mu makara. Mu yindi mvugo uyu ego mivyo uri kuravuga yari kuba ariko arasha anazigire, niko vyari kuba bikwiye kuba biri kuriwe, ariko yokowe
rero kuko yokowemo avuga ati rero reka ndagucereze une fois pour toutes, muzane iyindi mvune yera, muzane uwundi mwambaro mumwambike. Cette fois-ci ikiza kumuhagarika imbere yanje si icyo we yambaye, nicyo jewe ndamwambitse. Uku niko kugororoka kw'Imana. Si cyo wewe umviriza, icyo wiyambika Satani azokwama iminsi yose afise icyo abivugako, ariko icyo Imana ikwambitse, icyo Imana ubwayo ikwiyambikiye, icyo kiramufungisha akanwa. Icyo gituma Satani ahora. Yesu ahabwa icyubahiro. Oh, Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Na rero tuca tubona ukungene urukundo rw'Imana ruza gushingirwa intahe n'umusaraba. Aho umusaraba uza ukipresenta nk'ikimenyamenya cy'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'9. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 6 tukageza ku murongo w'9. Ndashaka yuko muraba ibi bintu. Muraba ukungene nubwo tutari dukwiriye, ariko ntivyabujije Imana kudukunda. Nubwo tutari dukwiriye, ntivyabujije Imana kudukunda. Reka ndabereke akantu, just akantu gato. Hari igihe uza ubona abantu, urabona nk'ubu bamaze kudupresenta Kelly na Okito bazogira mariage mu kwezi kuza, okay? Hari igihe ubona couple abantu bariko baritegura kugira mariage, ukaza wumva abantu ngo ariko ntibari bakwiranye. Okay, ntibari bakwiranye bifatiye kuri standard yande, yawe canke yiwabo. Nguriya muhungu ngo ni muremure cyane, nguriya mukobwa ngo ni mugufi, cyangwa nguriya mukobwa ni muremure cyane, nguriya muhungu ni mugufi. Abantu bazokomba bafise impamvu yo kwerekana yuko abantu bataberanye. Sasa nimba bataberanye ni muri wowe, si kuri bo. Okay? So you need to understand that. Kugira ngo reka rero nigarukire ngaha, okay? Ariko kungene tuvuga turabi ibintu tukavati ibi birabereye canke ntibibereye. Okay, uko niko abantu turi. Ariko ndashaka yuko turaba iki kintu. Kuko iyo tuvuga kubijanye no gukundwa n'Imana, twese nta numwe yarabereye gukundwa n'Imana. Nta numwe. So abo bataberanye nuko hariho ico umwe yarengeye kugira ngo yaccepte uwo mugenzi wiwe mu buzima bwiwe. Hariho sacrifice yemeye gutanga kugira ngo uwo muntu abe ukwiriye mu buzima bwiwe, nta ubereranye n'undi. Ivyo vyo mubimenye. Kandi abagiye kugira mariage bazi yuko ntitwari tuberanye, ariko wanyakiriye mu buzima bwawe, nanje nakwakiriye mu buzima bwanje. Ibi biguha kugija mu rugo utekanye, ukabuzi yuko anyakiriye mu buzima bwiwe apana kubera yuko nari merita, naje wenda mwakiriye mu buzima bwanje apana kubera yuko yari amerita. Hariho amadefo afise, nemeye kuzomenya ukungene ndavyifatamwo. Hariho amadefo mfise, yemeye kuzomenya ukungene vyifatamwo kugira ngo ururugo rugume. Amen. Iyo ico gicapo utagifise c'umusaraba mu rugo rwawe, ntakabuza yuko muzofatana mu mashati. Ariko tugaruke ngaha. Nta numwe hagati yacu yameritaga gukundwa n'Imana. Nta numwe mw'isi yameritaga kuba mu migenderanire n'Imana. Nta numwe. Niyo mpamvu havuga ngo igihe twari tukiri abanyantege nke, Kristo mu gihe gikwiye yapfiriye abanyavyaha. Tukiri abanyantege nke, ataco dushoboye, yaradupfiriye. Ku murongo wa 7
biragoye yuko umuntu apfira umugororotsi. Nubwo iyo umuntu ari umwana mwiza, hegome hari igihe umuntu ashobora kwigora ngo amwigure, ariko still biracagoye. Ku murongo w'8 rero hagacavuga ngo Imana mu kutwereka, Imana mu gushingira intahe urukundo idukunda, yintroduije umusaraba. Imana kugira ngo igupruve, kugira ngo ikwemeze, kugira ngo ikugaragarize combien igukunda, yazanye umusaraba. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe twari tukiri abanyavyaha, igihe ari twebwe twameritaga kuja ku musaraba, igihe ari twebwe twameritaga gupfa, Imana yazanye umusaraba iraduhindurira ibintu. Uwatarakwiye kuja ku musaraba aja ku musaraba, kugira ngo twebwe abari barisanse kuja ku musaraba ntitujayo. Waha niho Imana iduhishurira combien idukunda. Yewe Imana iradukunda muri urwo rugezo. Umusaraba utwibutsa, umusaraba utubera ikimenyamenya cy'uko vy'ukuri Imana idukunda. Reka mvuge ku bijanye na Yesu ikimazi. Siko Yesu niwe kimazi gikwiye gutangwa. Okay? Yohana, uyu ni Yohana, tuzi ngo ni Yohana umubatizi. Ndamutandukanye na Yohana intumwa cyangwa umwigishwa wa Yesu yanditse ubu butumwa bwiza bwa Yohana. Ilfo yuko hari abantu batazi kubitandukanya. Hari Yohana umwigishwa wa Yesu yanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana, yanditse ivyete cya mbere cya kabiri cya gatatu vya Yohana, yandika na Apocalypse, Ivyahishuriwe Yohana. Siwe ndiko ndavuga ngaha. Uyu ndiko ndavuga ngaha ni Yohana dusanzwe tumenyereye kwita Yohana umubatizi, kuko biciye muri we introduije baptême y'amazi. Okay? Uyu Yohana umubatizi ninde? Yohana umubatizi ni umwana w'umuherezi mukuru yitwa Zekariya. Musubire kandi ntanga umuco. Uyu Zekariya se wa Yohana avugwa ngaha ntabwo ari Zekariya wa undi navugaga mu gitabo cya Zekariya. Zekariya uriya navugaga mu gitabo cya Zekariya yabayeho imyaka myinshi, nk'imyaka 500 mbere yuko se wa Yohana avuka. So n'abantu babiri babaye mu gihe gitandukanye cyakure. Uriya w'umuvugishwa n'uyu Zekariya avugwa mu gitabo surtout cya Luka umuherezi. Okay? Uyu Zekariya umuherezi mu gitabo cya Luka batwereka yuko yari umuherezi, umwe mu baherezi bakuru yashoboraga kwinjira ahera mu rusengero. Niwe se wa Yohana. Sasa mucyo muvyumva, nimba se wa Yohana yari umuherezi, Yohana automatiquement bimugize umuherezi. Uko niko byari biri. Umwana w'umuherezi ni umuherezi. Umwana wa pastori ntabwo ari pastori. Umwana w'umuherezi yari umuherezi. Muvyumve neza icyo kintu mugitahure. So Yohana yarafise uburenganzira bwose 100% bwo kuba umuherezi. Nuko mwemu yara ayamujanye mu bugaragwa kumwigishirizayo. Uyu mutipe Imana imuhaye message aja kuvuga, agatangura kubwira abantu kubijanye no kwihana no kwizera uri ko araza no kugaragaza ukwizera kwa mu buryo bwo kubatizwa. Rimwe abona Yesu aje kuriwe, akana kavuze mu gitondo. Abo twigana kubijanye ivya baptême, akakanunama nakavuze ko baptême ni kimenyetso, ni gicapo cyo gupfa, guhambwa no kuzuka uzuranywe na Kristo. Gufana na Kristo, guhambana nawe no kuzuranwa nawe. Shaka yuko mbona iki kintu. Yesu araje kugira ngo Yohana mubatize. Yohana ni umuherezi mukuru. Yesu yipresence imbere yiwe. Yohana aracanganyikiwe. Ni no, abo ndiko ndabatiza, ndiko ndababwira bizere uri ko araza, kandi ndazi yuko ari wowe. Kubera iki? Kuko mwemu yari yamubwiye ati uzobona ko ikimenyetso canje kuri we azoba ari uyo nyene, azoba ari uyo. Yohana bati nibishoboka. Yesu avuga ati do it. So Yohana mu kubikora, shaka yuko muraba icyo abaherezi bakoraga. Abaherezi bafataga ikimazi cyazanywe n'umuntu aje gutanga ikimazi, bakabanza bakagisuzuma, bakaraba impande zose zikigize yuko atagasembwa na gatoya icyo kimazi
gifise bakakizungurusha. Navuze mu gitondo nti abavyeyi barabizi, iyo umuvyeyi avyaye umwana kwa muganga yibarutse, iyo umwana atarize hariho akajede bamukorera, swat baramukubita amakofi cyangwa bakamurya ibinuma, hanyuma niyarira baba umwana ni muzima. Okay, so umuherezi yaragerageza uburyo bwose agahindukiza karaba yuko iki kimazi gikwiriye gishobora gufata ikibanza cy'uwararisanse gupfa, kugira ngo uwo yararisanse gupfa agenda atwaye innocence y'icyo kimazi. Mu buryo barashobora no kugikubita amakofi kugira ngo bumve nimba kibweje, niba ariko sizi uko bigenda kirabira, nimba ukungerageza kwabira, bakagerageza mu buryo bwose kugira ngo bumve ati ntabwo ari kiragi kweri, kuko iyo cyari kuba ari kiragi ntitwari kugitanga. Bazaye sawa. Yohana yarihweje Yesu, aramwitegereza mu buryo bwose bushoboka. Iki nico rero abaherezi bakoraga. Abaherezi bacaga barambika ikiganza kuri ico gitungwa cyazanye kugira ngo kibe kimazi, kibe substitution y'uwo yarari sanse gupfa. Bakakirambika kw'ibiganza, bagatangura kucyaturako ivyaha vyose bizwi yuko ari vy'uwo muntu. Nimba yari umusambanyi bakavuga ati ubusambanyi bwiwe bugiye kuri wowe. Nimba yari gisuma bati ubu ni wowe ucitse gisuma, uyu agiye twaye innocence yawe. Baba bararavye yuko kitagiye kona n'imirima y'abandi. Kuko ilfo yuko baraba uburyo bwose bakacyaturako. Iki nico Yohana yagize. Yohana kubatiza Yesu yariko aramubwira tumviriza, ni wowe wikoreye ivyaha by'abari mw'isi bose, wewe rero uzopfa kubwabo kubw'ibi vyaha, ariko ntuzoherayo, uzozuka. Yesu ashimwe cyane. Iki nico Yohana yariko arakora, ariko aramwereka, ariko aramwaturako, ariko aramushirako nk'umuherezi. Evolake nyuma yaho gatoya gusa batandukanye gatoya na Yesu, basubiye guhura, Yohana kubita Yesu ijisho, acaravuga ati vya bindi mwe muyera yavuga, avuga ngo uzobona ko ikimenyetso canje azoba ari uyu. Yohana acarasemerera, abantu bose bamuri ruhande baramwumva, bati ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana kuraho icyaha c'abari mw'isi. Nguyu uyu aratandukanye na cya kimazi mu itongo rya Edeni Imana yabaze ikambika urusato rwayo Adamu na Eva. Uyu aratandukanye na vya bindi vya Abeli, uyu aratandukanye na vya bindi vya Aburahamu, vya Isaka, vya Yakobo, vya Mose na Bisirayeli n'abandi bose. Uyu ni special. Kubera iki? Kuko nabwo uyu ari umwagazi w'umuntu azanye kubw'ivyaha vyiwe. Uyu ni umwagazi w'Imana, ni Imana imutanze, naho hari difference. Itandukaniro rihagaze kuri inde azana ico kimazi. Twarizaniraga ibimazi kugira ngo dutware innocence y'ivyo bimazi. Mu Baheburayo ijambo ry'Imana rivuga ngo amaraso y'ivyo bimazi yaratwikira ivyaha by'abari mw'isi, by'ababitanze. Ariko iki kimazi gikuraho ivyaha by'abari mw'isi kitazanywa n'umuntu, Imana ubwayo niyo gitanze kubw'abari mw'isi. Kubera iki gitanze kubw'abari mw'isi? Nuko ikunda abari mw'isi, ishaka kuba prova urukundo bakunda. Urwo rukundo nirwo rutumye Imana ubwayo ifata umwana wayo ikamuhindura ikimazi gikwiye gutangwa. Iki kimazi n'umuherezi mukuru yagisuzumye uburyo bwose, aravuga ati nta cyaha ufise, uratunganye, ariko wemeye kwikorera ibi vyaha. Ni wewe wenyene umwagazi w'Imana, umwagazi Imana itanze, umwagazi Imana ihaye abantu. Yewe umusaraba utwereka urukundo rw'Imana rwaduhaye ikimazi tutokwironkeje. Niyo mpamvu kuri twebwe abo mu isezerano rishasha kwizera kwacu Yesu Kristo, innocence dutwara ntabwo ari innocence y'amatungo,
ntabwo ari ay'intama n'amafizi n'impene n'ibiki. Innocence yacu ni iya Yesu Kristo. Imana yashoboraga kuraba abisirayeli gutya, uwatanze ikimazi, ikavuga ati justice yanje kuri wowe wari ukwiye gupfa, ariko kuko ari impene yapfuye ku bwawe, kuko ari intama yapfuye ku bwawe, kuko ari ikimasa cy'inka cyapfuye ku bwawe, basi baho imyaka y'iki kimasa, ndaguhaye ubuzima bw'iki kimasa bari bwo bucika ubuzima bwawe. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ivyo ntivyakuraga ko conscience y'icyaha. Umuntu yagendaga ari conscient yuko ndi umunyabyaha. Ariko Imana iraturaba ikavuga ati ego me wari ukwiye gupfa, ego urwo gupfa, ariko mu kutwihweza ikabona amaraso y'ikimazi ubwayo yatanze cya Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo, ubwo bugingo bwa Yesu Kristo, igakivuga ati nubwo wari ukwiye gupfa, hari ikindi kimazi cyatanzwe ku bwawe. Icyo kimazi ndaguhaye ubugingo bwacu. Niyo innocence ya Yesu Kristo. Mu buryo Imana itwihweza gutya ikaturaba, uko ibona Yesu niko itubona. Yewe urashobora ati ivyo bintu uri kurivugisha sha ngo ko tuzi yuko hari ahantu runaka utavyifatamo neza. Egome hari ahantu runaka ntashoboye neza. Ariko kandi muko byari bimeze mu gihe cya Zekariya, hariya umuvugishwa na Yosuwa umuherezi mukuru, ivyo abantu babonaga bagakomera amashi mu isi y'imwemu byari byo kuvumwa. Ariko ivyo Imana yakoze mu isi y'imwemu nubwo abantu batabibonaga, nivyo byari byo. Niyo mpamvu dukwiye gutahura yuko ikimagarika imbere y'Imana, nubwo kumbure mu buryo bugaragara hari ivyo ntarashobora neza nk'uko nashakaga kubishobora, cyangwa nk'uko standard ya justice y'Imana ibinsaba, ariko igihe Imana indavye imbonamo innocence ya Yesu, imbona yuko nashikije ivyagezwe vyose, apana kuko ari jewe nabikoze, kuko justice mfise ni yico kimazi. Ico nico umusaraba usobanura. Ico nico umusaraba usobanura. Yesu ahabwa icubahiro. Mu ndabire Yohana igice cya 11, Yohana igice cya 11 umurongo wa 49 na 50. Jean chapitre 11 verset 49 à 52. OK? Nshaka yuko mwumva ngaha context aya majambo arimo ni igihe Yesu ivy'abaherezi muri Isirayeli vyamaze kubarengera, bakavati ebwana reka tujye inama, uyu mutipe ntakwiye kubandanya. So mu nama bagize hari umugabo yitwa Kayafa. Uyu mugabo yitwa Kayafa yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka. Kayafa ari kumwe n'abandi baherezi n'abandi bantu bakomakomeye bitwa yuko ari abahinga mu bijyanye n'ivyanditswe vyera, bariko bariga ku kibazo ca Yesu, babuze inyishu. Kayafa acara babwira iki kintu, umurongo ukurikira ndaho. Kayafa babwira iki kintu ngo mwebwe ntabwo muriko muriyumvira neza, ntabwo muriko muratahura ibintu uko bikwiye kumera. Ikintu mukwiye kumenya ni iki, nuko umwe akwiye gupfa kubw'ubwoko bwose. Umwe akwiye gupfa hakubwoko bwose burimbuka. Umwe akwiye kuba substitute y'ubuzima y'ubugingo bw'abandi bose. Icyo kintu niko gikwiye kuba kiri. Hanyuma baca baravuga ku murongo ukurikira ngo ibi bintu abivuga Kayafa, ariko arabivuga ntabwo yabivuga vyigeneye. Mwumve neza, Kayafa yari umwe mu bantu bumvaga yuko Yesu akwiye gupfa. Yesu akwiye gupfa kuko ariko araturya amasikse. Ariko kuri iri jambo yavuze
ngaha muri Bibiliya bavuze ngo igihe Kayafa yabivugaga ntiyabivugishwa nuko afise jalousie yuko Yesu afise abantu benshi ko baramwizera kurusha bo, ariko yabivuze mu buryo bwo kuvugishwa. Mu yindi vugo Imana yamusufremo icyo akwiye kuvuga abwira abantu. Imana iramubwira ati bwira abantu, atazi yuko ari Imana ibimubwiye, yibaza yuko ari ivyumviro vyiwe, kuko yabwiye ati ngo muge ntimuriko murarefreshisa neza. Ariko ivyo we yibaza yuko ariko ararefreshisa neza, Bibiliya itubwiye ngo ni Imana iriko irabimusufra. Aca aravuga ngo umviriza, ngo ibi bintu ntiyabivuze avyigeneye, ariko nk'umuherezi mukuru yariko araprofetiza yuko Yesu akwiye gupfa ku bw'ihanga ryabo. Ku murongo wa 52, ariko kandi ntabwo yari ku bw'ihanga ryabo gusa, ariko kwari kugira ngo ashobore gukoraniriza hamwe abana b'Imana bari disperse mu isi yose. So ijambo ry'Imana riratwereka yuko mu cyumviro cy'Imana umusaraba kwari kugira ngo isi yose ibone ukungene ishobora kugarukanwa mu migenderanire n'Imana. Umusaraba ni ikimenyetso cy'uko Imana idukunda. Ivyo umuntu ashobora kwibaza yuko ari we ariko aravyiyumvira. Niyo mpamvu jewe mu buzima sintanga naringira mvuge rya jambo ngo sinkangwa n'amahenehene mente zaturutse. Umviriza, hari ibintu bidushika ko mu buzima umuntu akibaza ibibazo, ni kubera iki ibi bintu binshitseko, kubera iki ibi bintu bibaye. Reka ndakubwire, Kayafa yibazaga yuko ari we ariko arabikora, ariko inyuma y'ivyo Kayafa ariko aravuga, Imana yari ifise umugambi. Uwo mugambi wari kugira ngo isi yose imenye yuko Imana idukunda. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Na rero ijambo ry'Imana ritwereka yuko nimba hari igishobora kuduhagarika imbere y'Imana tudatsinzwe, iki nico Imana yakoze. Umusaraba niwo wonyene ushobora kuduha guhagarara imbere y'Imana. Umviriza, turi juste, dutunganye imbere yayo. Umusaraba mu Banyefeso igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi, imirongo ya mbere itangura iki gice iratwereka ukungene twebwe uko tumeze, uko twari tumeze, ubuzima bwacu, ukungene twari tubayeho, ingeso zacu ntabwo bifitanye itandukaniro n'abo bandi tubona hanze ukungene babayeho. Twese twari tumeze kimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana rikavuga ngo twese twarabo kurakirwa. Twese uburake bw'Imana bwari buri sanse kudushikako, ariko ijambo ry'Imana rigashishikara rivuga ukungene kubw'ubuntu bwayo, kubw'ubuntu bw'Imana, ngo igihe Yesu yapfa apfuye ku bwacu, akahambwa akazuka, ngo natwe twazuranywe nawe. Cette fois-ci dushobora guhagarara imbere y'Imana dufise ukugoroka kwa Yesu, kuko hari igikorwa cyakoretse ku musaraba. Tugahagarara imbere y'Imana turi juste imbere y'Imana, turi juste. Imana ikaturaba ikavuga ati innocence ndakubona ko ni y'umwana wanje, niko kugororoka kwawe, ni uko wambaye. Reka mvuge rero gato kuri kugororoka. Mume Ivyahishuriwe Yohana, Apocalypse 19:6-8. Muri Apocalypse 19, muri context yaho bavuga ku bijanye n'ivya Antikristo n'ibiki aho ngaho, ariko kuri imirongo nshaka kuvuga, nshaka yuko mubona ukungene ngo Yohana yumvise amajwi y'igugu ry'abantu benshi cyane ririko rirasemerera ikibavuga ngo haleluya, ngo umwami Imana arahambaye kandi aje kuganza. Ku murongo ukurikira havuga ngo munezerwe, mugire akanyamuneza, mumuhe icubahiro, ngo kubera yuko
ubukwe cyangwa ubugeni bw'umwagazi burashitse kandi umugeni wiwe ariteguye. Ku murongo ukurikira w'umunani naka kantu nshaka yuko mubona ngo kuko uwo mugeni yahawe kwambara imvune yera idafise agasembwa itunganye, ngo iyo mvune yera nivyo bikorwa vyo kugororoka vyabera. Iyo mvune, uyu murongo nari nawusomye mu Kirundi, reka nsubire ndawusome hajya yari uyu nguyu. Okay, uko biri kose reka ndawusome. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Nibaza yuko mwagiye mubona ivyo Yohana, ivyo Adamu na Eva bidandakanirije, mwabonye ivyo Yosuwa yari yambaye mu maso y'abantu bakabishima, ariko imbere y'Imana ari z'ubuhoma. Ariko izuyu mugeni yahawe kwambara ni imvune zera zikayangana zitanduye, ziri propre. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vyabera. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko ibikorwa vyo kugororoka, ibikorwa vyo kugororoka abera bakora nizo mpuzu zera zikayangana zidafise agasembwa zitanduye ibikorwa. Ariko kandi icyo nashatse yuko tubona muri uyu murongo nuko ntabwo uyu murongo uvuga ngo ibikorwa vyabera bakora ngo nivyo bazoba bambaye. No, hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo ni Imana yamuhaye kwambara. Yesu ashimwe cyane. Iyo mpuzu yera, igicapo cy'ibikorwa vyera bitunganye bigororotse, ni Imana yiduha kugira ngo dutahure yuko ikiduhagarika imbere y'Imana, Imana ikaryoherwa, ntabwo ari amaperformance yacu, nico we yaperformye ku bwacu. Icyo tutoshoboye gushitsa mu buryo bushika kuri standard y'Imana isaba, Yesu yaragishikije. Icyo nico twambikwa. Yesu ashimwe cyane. Icyo nico impuzu umugeni wa Kristo azokwambara ari imbere y'Imana mu munezero w'ibihe bidashira. Ariko kandi si ivyo gusa, niyo mpuzu twambaye. Hariho ikindi kintu sinzi impamvu kaje ariko ndakavuge. Iyo mpuzu kuko ari Imana yayinyambitse, ntawe ushobora kuyinyambura. Icyo ni cyambere. Iyo mpuzu kuko ari Imana yayiblanchishije, aba blanchisseur, zaneta nefu zande je sais pas quoi. Kuko ari Imana yayimesuriye, ntagishobora kuyanduza. Yewe ni ivyo bikorwa ni Imana ibiduha, niyo ibitwambika. Ivyo Imana yasabaga yuko abera bakomplisa, niyo yabiduhereye muri Kristo Yesu. Kubw'umusaraba umpuzu wambaye ntabwo ari ivana na wowe, ni Imana itegeka ngo mumwambike. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Niyo mpamvu mu cyete cya kabiri cyandikwa bikorinto igice cya 5 were ku murongo wa 17 Bibiliya ivuga ngo kuva none abari muri Kristo Yesu ivya kera vyose vyaraheze, ubu vyose ni bishasha. Ku murongo wa 21 hagaca havuga umviriza, utigeze kumenya icaha, l'innocent la wa wundi kubijanye n'icaha atana kimwe aziko, Imana yamwikoreje ivyaha vyacu vyose au point que se wiwe yaravye umwana agahindukira. Kuko umwana yikoreye ivyaha vy'abari mw'isi mu buryo aba identique n'icaha, ahinduka icaha mu maso ya se. Icaha gihanirwa mu mwana, ariko ico gikorwa kibaye ku musaraba kiduhesha twebwe kwambikwa iyo mvune. Adamu na Eva ntibabitahuye baja kurondera utwatsi. Imana iravuga ati oya, reka ndondera igitungwa, jewe na wewe n'abandi bose bari mw'isi. Imana iravuga ati oya, ivy'igitungwa reka biherane na ca gihe, ndaguha wundi mwambaro.
uyu mwambaro wambara wo kugororoka utwikira ubwambure bwawe, uwo mwambaro no kugororoka ni innocence y'umwana wanje kuri wewe. Yesu ashimwe cyane. Oh, haleluya, Mana nziza. So niyo mpamvu tudakwiye kubaho turi no kwicira urubanza. Egome hari ibishobora kuba bikitunanira. Egome harashobora kuba hariho ivyo tutarashobora gukora neza nk'uko twavyifuzaga, nk'uko tuzi yuko Imana yo bishimye. Ariko nubwo ivyo bintu tutarabishikako, tumenye yuko ni Imana yatwambitse kugororoka ku mwana wayo kubw'umusaraba. Ivyo bituma tubaho tudafise ivyo kwicira urubanza. Reka ndakubwire, sindiko ndavuga yuko twiregura mu ntege nke zacu, sindiko ndavuga yuko twiregura mu makosa yacu, sindiko ndavuga yuko tuca tubati ngo reka twibereho nk'uko dushaka kazima byose ni vya Yesu. Ndiko ndavuga nti naho ntarashika hariya, ariko icyo nzi nuko mu maso y'Imana ni nkaho namaze kuhashika, kubera yuko hariya no kugoroka kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nkuko nabivuze, uko Imana izodushoboza tuzogenda turabira hamwe ibindi bitandukanye bijanye n'umusaraba. Tuzogerageza kwinjira ibwina, ariko ndashaka yuko mwumva kuri iki kintu ikiduhagarika tudatsinzwe n'umusaraba. Iyo tubonye umusaraba biduha kumenya yuko ndashobora guhagarara imbere y'Imana nkavuga ni yes, nta rubanza, ndi umwana, ndi umugororotsi, ndi innocent nkuko Yesu ari innocent. Yesu ashimwe cyane. Bapana innocent uyu wacu w'umuririmbyi, ni innocence ya Yesu ndiko ndavuga. Ikindi nuko ijambo ry'Imana avuga muri Zaburi y'ijana na gatatu umurongo wa 10 ngo ivyo twameritaga si vyo Imana yaduhaye. So icyo nico umusaraba usobanura. Icyo twameritaga si cyo Imana yaduhaye. Imana yaduhaye ukugororoka mu gihe twameritaga urupfu, umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero kuko icyo twameritaga atari cyo yaduhaye, mu Barome igice cy'umunani umurongo wa 31 no 32 ndakunda cyane aya majambo. Ijambo ry'Imana avuga ngo hari umurongo ntasomye, Apocalypse 13:10. Muri Apocalypse 13:10 ijambo ry'Imana riratwereka ukungene uyu Yesu ni kimazi Imana ubwayo yari yaramaze gutanga mbere yuko le fondement z'isi zishingwa. So ntabwo Yesu ari plan B y'Imana. Yesu yari mu ntango, umusaraba wari mu ntango. Mbere yuko ducumura, Imana yari yaramaze gutegura umusaraba kubw'agakiza kacu. So iki kintu tucumve neza. Niyo mpamvu ngaha muri Romains 8:31 avuga ngo nimba Imana iri mu ruhande rwacu. Kuko ari igihe twibaza ko Imana iri mu ruhande rwacu igihe turiko turakora ibintu neza, igihe twasenze cyane, igihe twatanze amashikanwa cyane, igihe twakoze ibikorwa vyiza, igihe hariho ivyo twirinze vy'ivyaha tutakoze, tukafata ngo ubu rero Imana iri mu ruhande. Imana iri mu ruhande rwacu kuva mbere yuko ducumura, n'igihe twacumuye, n'inyuma yo gucumura, n'igihe Yesu yaje. Imana iracyari muri cya kibanza nyene. Il est là pour nous. Niyo mpamvu yateguye icyo kimazi cya Yesu Kristo ku bwacu. Rero nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ninde yo turwanya? Umurongo wa 32 rero agacavuga kwitimanye umwana wayo ko yamuduhaye, ni giki to duhana hamwe nawe. Kwitimanye umwana wayo ko kubw'umusaraba ibi byose byabaye, kubw'umusaraba n'ibindi byose Imana iravyitwararitse. Imana iravyitwararitse. Ndazi yuko ari igihe abantu bibaza ibibazo byinshi kuri iyi point. Ni vy'ukuri kweli? Nivyo ndiko ndabona? Nivyo? Oya, ibikumbure ntivyari gushikira jewe. Ndavye ukungene nkora, ndavye ivyo nkora, ndavye ukungene nifata, ntivyari gushikira jewe. Igihe twibaza yuko ivyo dushikiye canke ibitadushikiye bihagaze ku vyo dukora,
tuba twahushije igicapo cy'umusaraba. Haraciye imyaka myinshi, nimba ari mu ma 2012 13 je sais pas, icyo gihe ari uko ngene nanaronse ikiraka kiraho nja gukora ndonka amadolari majanane. Amadolari majanane ndayazana muhira, madame ndamubwira nti uyu n'umugisha Imana yaduhaye. Madame avatumviriza, ntavyo kugira icyo dukoze kuri ayo mafaranga, il faut yuko ntangura kurondera ikintu nkora. Madame ubwo arapanga, acarondera umuntu bari basanzwe bamenyeranye w'umugenzi, bati wowe usanzwe uja mu Buganda, nyereka inzira ntangure kuja mu Buganda. Uwo muntu ambwira tufisa ngahe majanane, ngo ya n'imiburiburi basi 1000 niho no kujanye. Madame baracitse intege. Mu nyuma y'amayinga abiri idolari 100 ryari ryamaze kuribwa, kuko muca muvyumva, hasigaye amadolari 300. Muri ayo madolari 300 ahura n'undi muntu batanamenyeranye, yumva yuko aja mu Buganda. Acara bimubwira bati ngo mbega we bigenda guteshaje, we bambwiye yuko atagihumbi ntibishoboka. Bati nijana urashaka kuja kurangura mu Buganda ukagaruka kandi bunguka make yarunguka. Bati birashoboka. Ubwo wundi aramujana. Madame atangura business gutyo, agenda mu Buganda azana. Nyuma y'igihe runaka muri 2015 twari dubushitse kuri 5 fois les $300, muca muva $1500. Ariko rero uko ngene yakoraga madame, yagendaga akagenda karangura akacaza agahereza abantu, hanyuma abantu bakaca bamusubiza make bakamusubiza mu kwezi gutyo. Ibibazo byo muri 2015 birinjira, amafaranga yiwe ari mu bantu, mu buryo igice cyose cyagiye gutyo. Nuwo duhuye cyangwa bahuye akamuraba mu maso bati ayo ngowe niyo nawo ugowe, ndakurihishe. Akumva yuko ntabwo ari bibufata umuntu, kuko ibibazo tubisangiye kimwe twese. Ubwo business yose biraheze. Nibuka muri iyo periode nicaye ndiko ndiyumvira, ndi umuntu sinshaka kuvuga ivyo bindi, ariko hariho programme zanje zo mu gitondo ndi imbere y'Imana, nkiyumvira ku vyo nkora, nkiyumvira ukungene ndi umwizigirwa ku kigira 10. Yewe ndatanga ikigira 10, ariko apana nk'itegeko, ndagitanga kuko ndazi ico gisobanura. Tuzobiganira ko kumbura uko Imana izobishima, ariko nkagerageza kuraba ivyo nkora vyose, hanyuma nkaca ndaba ivyadushikiye. Nca ndavuga nti ivyo nkora sivyo binyexonera ku bibazo binshikira, ariko ikintu kimwe natahuye, ico yakoze kizosubira kandi kuntora kinkuye mu mukungugu gisubire kunduza. Simpagaze kuvyo jewe nshoboye, mpagaze kuco we yakoze ku bwanje. Niyo mpamvu ushaka yuko mwumva kuri iki kintu, ibi toba biriko biragenda neza ku buzima bwawe uno munsi, ntabwo ukwiye guhagarara ngo mbega ngo nigiki ntakoze neza, mbega nigiki nkora neza ariko Imana ikaba yampaye ibinyuranye n'ivyo nari merita. Umviriza, bishake bize bigende, ico nzi, ico yakoze, ico umusaraba uri cyo kuri jewe, bizotuma ikintu cyose kigenda kija mu kibanza cyaco. Kuko nimba yarampaye umwana wiwe, nimba yaremeye yuko mpagarara imbere y'umusaraba nka beneficia innocence y'umwana wiwe kubw'umusaraba, n'ibindi navyo n'umwitwarariko wiwe. Ivyo wowe uri kuracamo vyose, umusaraba ukwibutse yuko ico Yesu yakoze kiraguha guhagarara imbere y'Imana, no mu bindi vyose ico yakoze kiracariko kiravyiyokipa. Reka duhaguruke dusenge. Duhaguruke dusenge. Iriya Zaburi 103 nasomye kuri uyu murongo wa 10, ngo ivyo twameritaga sivyo yaduhaye. Mu ntango y'iriya Zaburi havuga ibijanye n'ishimwe, havuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho, mutima wanje ibuka ivyo Uhoraho yakoze ku bwawe. Yewe ndasenga kugira ngo
igihe cyose tubonye umusaraba biduza ishimwe mu mitima yacu. Igihe cyose twibutse umusaraba tumenye yuko dushobora guhagarara imbere y'Imana turi n'ubushizi bw'amanga bw'uko byagenze neza kandi bizogenda neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Unyemerere udugije ibiganza. Urashobora gutangura gushima. Urashobora gutangura gushima. Urashobora gutangura gushima Imana. Shima Imana kubw'uwo musaraba. Shima Imana kubwa Yesu Kristo. Shima Imana kubw'iki kimazi. Shima Imana kubera yuko yakwambitse. Yakwambitse igitandukanye n'icyo yambitse Adamu na Eva. Yakwambitse kugororoka kuva ku mwana wiwe. Yekositere abashandara yabakosete. Mwami ndagushima. Yesu ndagushima. Ndagushima ko ndi innocent imbere yawe Mwami. Ko mpagaze imbere yawe atakinkurikirana. Ndagushima Mwami yuko icyo wakoze nicyo kingize. Nicyo kingize. Nicyo kimpagarika imbere yawe. Nicyo kimpesha Mwami uburenganzira bwo gusaba n'ibindi byose nkeneye icyo wakoze. Ndagutumirira nawe waba waje uno munsi ariko by'ukuri utarizera Yesu Kristo, umenye yuko yakubereye ikimazi cy'impongano. Umusaraba niwo wazanye impinduka, aho ukugoroka kwiwe gucika ukwawe, kuko ku musaraba yikoreye ibyawe byaha. Urashaka umwizera uyu munsi bikazana impinduka ku buzima bwawe. Mwami ndagushima kubw'umusaraba. Ndagushimiye yuko umusaraba Mwami ukuraho culpabilité mu mitima yacu. Ndagushimiye yuko umusaraba uduha gutekana, uduha kugira icyizere ku bindi byose bigize ubuzima bwacu. Ndasenze kugira ngo abana bawe bame bari conscient Mwami y'umusaraba mu buzima bwabo. Ubagirire neza. Ubuntu bwawe bukomeze kugaragara kuri umwe wese hagati yacu. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu. Amen. Umwami Yesu abahezagire.